Umuvugizi TV. Yesu yariko araganira ishengero ry'ubwami bw'Imana, abarwayi barimo akabakiza. Ngo buze gutangura kugoroba, bamwe 12 baramwegera bati, erega gira barungike bisuhure baje gusaba indaro, baje no kurondera ico bararira mu mihana no mu bigwati bwa hafi. Urabona turi ni mugarega. Yesu nawe arababarira ati, nimubagaburire namwe. Nabo bati, imikate dufise mirenga 5 n'ifi 2. Ubu natwebwe twoja gusubira iryo shengero ryose. Nabo abari abagabo nk'ibihumbi 5. Yesu abwira abigishwa be ati, bicarike ku migwi ya 55. Ibyo batumwe barabigira, bose baricara. Hanyuma Yesu yakira ya mikate 5 na za fi 2, arangamira mu ijuru, arabiherezagira, arabimanyura, abihereza abigishwa biwe ngo babigaburire ishengero. Barajya barahaga, imisigazo nayo barayitororokanya buzuzubikemanye 12. Tushemeze ijambo ry'Imana. Turiko turihimbaza umunsi mukuru w'Isakame Mweranda. Iryo sakame Yesu yarisigaranye akoresheje umukate n'umuvinyu. Kubisoma twese uno munsi umukate wagumye ugaruka. None rero umukate ifungurwa y'umubiri kandi n'ifungurwa y'akamaze guhindura umubiri ikiba ifungurwa y'umutima. Mwumvise yuko Ukaristiya rero yajiva muri uko Yesu yafashe umukate kugira umubiri. Ukaristiya mu Kigiriki ni Efukaristo. Umuntu akora mu ati kamera avuga ikintu uramubwira Efukaristo urakoze. Aha rero tuza gusenga muri kino gishakisha Ukaristiya, tuba tuje gukengurukira Imana. Hariho abibaza gusa yuko tuba tuje gusaba, sibyo na gato. Ni ugushimira Imana ku bintu byinshi bitandukanye kuba yaratubwiye. Nta mpamvu n'imwe ihari yo kugakengurukira Imana. Twumvise rero mu gisonga cya mbere ingene Burahimu yakengurukira Imana abicishije ku musaseredoti Melkisedeki umwami, Zedeki umwami, ni ukuvuga amahoro, umwami w'amahoro. Nta wundi rero atari Yesu Kristo umwami w'amahoro. Yaragiye mu rugamba, Imana iramufasha aratsinda, acamushikanira ikicu, ahereza umusaseredoti Melikisedeki. Nawe mwumvise ko yaciye amuhezagira, amusabira imigisha n'imihezagira. Hajya rero iyo duhereje Imana iraduhezagira mu buryo bwose butandukanye. Twige gukenguruka, dukengurukira Imana.
hariho abantu bahimana cyane aba bavukanyi bacu mubona bagenda n'ubumuga bwo kutumva n'aba bavukanye kenshi barashimira Imana kuturusha namambona cyane cyane bagenda n'ubumuga bwo kutumva ingene basaba ubutumwa bati mubajeje umutekano usanga ariyo bari haramuwe gukora ibintu y'Imana n'abaturage ni ikimenyetso cy'uko uko biri kose barashimira Imana twige gushimira Imana ni ikintu gikomeye abari ngaha kwa kane mwarabona nyene umuryango w'umukuru w'igihugu cyacu gushimira Imana natwe tuzogere nkana tutobashimiye tugerageze si uko baba bafite byinshi byaratuva kutwigisha byinshi ni uko bumva yuko Imana ifite ikibanza mu muryango wawe twige rero kugira Imana ukazitiyanirana rero ugeze amaze kuyiga yagize kwa kanyirana itakatiye isakamenya geranda ukazitiye uno munsi rero tuhimbaza nk'uko Yesu yoba ari muzima muri iryo sakramenti hagati yacu niko kanya rero inyuma y'imisa ko kuza twerekanye aduhezagirira igihugu aduhezagirira abantu bose aduhezagirira amabarabara aduhezagirira indongozi kuko byose tutabikoze turi kumwe tutari kumwe na Yesu ntazikoshobora n'umunsi rero mukuru uhambaye turondera ubwo bweyanga cyane cyane rero n'usubiza ikibanza ukarisiya mu buzima bwacu bwa misi yose mwumvise yuko mu gisoma cya kabiri Yesu yagize ukarisiya ati ibi murabikora munyibuka aya n'amaraso yanjye amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho murabikore munyibuka aha rero turiko turibuka kwa kane mweranda turondera gutahura kugira ukarisiya itubera akamaro mu nama nkuru y'Vatikano ya kabiri niho batwigisha neza yuko ukarisiya ni isoko ry'ubuzima bwacu kandi niryo hangiro urumva niho tuvoma kandi niho twerekeza ukarisiya rero dukeneye kuyakira kwakira ukarisiya dufite imitima yiteguye tuba twamenye twashakije neza ariko no mu mitima yacu dukeneye kumesa tugasukura tukavamvanura n'ibyo byose bituma tutakira Yesu nicyo bituma rero ndabibuka no kwakirana Yesu icyubahiro ni byiza ukakira nka kurya abatwigishije igihe dusangiye kandi usuzuye ukarisiya akagira amakenga n'iki nicyo gicumuro si n'abasaseredoti igicumuro kwa Papa niwe wenyine ashobora kukubwira ukumwe na bwenge nicyo gituma rero Yesu dukeneye kumuha icyubahiro kibereye kandi tukumva yuko dufite inyota yo kumwakira ngo ashike mu mitima yacu burya umuntu agizwe n'ibice bitatu nobibutsa igice cya mbere n'umubiri iyo ushonje urafungura umukate usanzwe urafungura amafiriti byose kandi ibyo byose niba ndabigisha kuko twese iyo dushonje turiyukanga tugafungura ikindi gice cya gatatu umuntu akenera ifungurwa ry'ubwonko nayo mpamvu tuyikura atari mu ishuri kwiga abantu benshi bashaka kwiga ntibagira inyota yo kwiga kubera bakagira barasonza ifungurwa zisanzwe mugabo ntibasonze ifungurwa ziri mu mutwe hari akantu rero igice cya gatatu aricyo cyane bagibanura munsi tugasonza turakenera n'ifungurwa y'umutima iyo mfungurwa y'umutima rero nta handi tuyikura atari mu ijambo ry'Imana dusoma tukazirikana kandi natwe kwakira ukarisiya niho rero duheza rero tukaba turi abantu buzuye umuntu ataronse izo funguro uko ari zitatu ntaba kwije neza ibisaba dukenera gufungura ku mubiri tugafungura ibifungurwa zo mu mutwe ariko bwera ariko ibyigwa ariko kandi tukaronka
usanga ari abantu usanga baciye ubwenge, usanga rero ari abantu badashobora kubana n'abantu, biyemeza, badasonera abantu, batubaha, kubera haracakenewe ifunguro ry'umutima. Niyo rero uno munsi rero bigomba kubereka kugira twumve yuko twotegerezwa kurumbira cyane mu buzima bwacu bwa misi yose ukariziyanira. Yesu rero araheza akadufasha kuronka iyo fungurwa y'umutima. Iyo fungurwa y'umutima nawe tumaze kuyironka, umaze kumva ko wafunguye iyo fungurwa y'umutima, uzosanga uri wa muntu abana neza n'abandi, asonera abandi, yubaha abandi, kandi afise urukundo, afise n'akanyamuneza mu buzima bwiwe, kandi no kwita agashobora no kwita agashobora no guhereza Imana. None mu buzima bwacu bwa misi yose uno munsi rero ino sakramento ry'Imana ritwigishe gukengurukira Imana. Tumaze gukengurukira Imana, Imana iraheza ikaduhezagira mu buryo butangaje, mu buryo butandukanye. Uno munsi rero kandi turasabira n'umuntu mushasha Mutoni Aurore adakora konfirmasiyo. Eklezia Katolika nisubiramo ibatisimu ararabusahani kuko ibatisimu ni imwe rurenge. Yesu Kristo ni umwe yatwisha bene wabatiza abantu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Aheza rero akakirwa agasubiramo ibisabisho cyane n'Imana rurenge, akaronka konfirmasiyo yemeza ko n'ubu ashaka kuba umwana w'Imana, ashaka kugendera mu rukundo rw'Imana, ashaka kuvavanura n'ibicumuro. Turamusabira rero natwe twisabira nk'uko tuza kubyumva asubiramo indahano ziwe, kandi arongera konfirmasiyo natwebwe dusubire kwemerera Yesu yuko ari ifunguro y'umutima wacu, kugira ngo atugabe hagati y'imitima yacu mu buzima bwacu bwa misi yose. Amen. Como Foguese TV.